iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. mu rwanda ho turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'amerika. abadukurikira kuri interinete ni kuri wa3 akadomo radio yacu voa akadomo com. mwongeye kwirirwa nshuti muduteze amatwi na Eugenia Mukankusi ubasuhuza kandi nongera kubaha ikaze mu makuru yacu. leta y'u Rwanda ivuga ko itaciwe intege n'icyemezo cy'urukiko rw'uburayi kibuza ubwongereza kohereza abimukira mu Rwanda mu gihe inkiko zigikora akazi kazo. abatavuga rumwe nayo bashimye icyo cyemezo. Ni byiza ko abantu bakora ibintu binyuze mu mategeko no mu mucyo. urukiko rw'iburayi rwavuze ruti habanze higwe urubanza mu mizi. kugeza n'ubu rwose ntabwo nifuza ko ziriya mpunzi ziza kubera tukiri igihugu kikiyubaka mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu na demokarasi. uyu ni Victoire Ingabire uyobora ishyaka Dalfa Umurinzi mu Rwanda. Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa gatatu hiriwe imyigaragambyo y'abanyekongo yo kwamagana u Rwanda barushinja gufasha umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi muri Kongo. Ubufaransa bwatangaje ko abasirikari babwo bafashe umwe mu bayobozi bakuru w'umutwe w'intagondwa za leta ya Kisilamu muri Mali. ayo makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya gato, ntimujye kure. turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ethiopia imaze gushyiraho komisiyo igamije gutegura ibiganiro by'amahoro hagati ya leta n'ubutegetsi bw'intara ya Tigray. mugenzi wacu Diane Nahazwe niwe waduteguriye inkuru. umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yabwiye abagize inama nshingamateka y'ico gihugu ko uwo murwi uzotwarwa n'icegera ciwe Demek Mekonnen. uyo murwi wahawe iminsi iri hagati ya 10 na 15 yo kwiga no gushikiriza ibizoja ku rutonde rw'ibizoganirwako. mu majambo yiwe yagize ati turakeneye gusubira kuronka intsinzi twaronse muri kahise biciye mu biganiro vy'amahoro. intambara irazingamitse iterambere ry'igihugu cacu. urusasu rwose rurashwe ni nk'idolari tuba dutakaje. naho ibiganiro vy'amahoro bibonwa nk'imwe mu nzira ishobora kurangiza intambara imaze amezi 18 muri Ethiopia, ishamwe mpuzamakungu International Crisis Group ryabwiye ijwi rya Amerika ko kugira ivyo biganiro bigira ico bivamwo bibwirizwa gutumirwamwo izindi mpande zidashamiranye. ababitumiwemo kugera ino saha ntibaramenyekana. intambara yo muri Tigray yatanguye mu kwezi kwa 11 ko mu 2020. ishamwe mpuzamakungu ONU rikavuga ko imaze kwangaza abarenga miliyoni 2 ihitana amajana n'amajana. Diane Nahazwe urakoze. ubufaransa bwatangaje ko abasirikare babwo bafashe umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe w'intagondwa za leta ya Kisilamu muri Mali. ibindi kuri iyi nkuru turabaza mugenzi wacu Frederic Nkundikije. ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi buvuga ko Umeya Ould Al-Bakaye yacakiwe n'ingabo z'Ubufaransa mu ijoro ryo kw'igerekezo rya 11 ry'ukwezi kwa gatandatu buca ari kurya 12 ry'uku kwezi hafi y'urubibe Mali gisangiye na Niger. imigenderanire yabandanije gutosekara hagati y'Ubufaransa hamwe n'akagwi k'abasirikare bari ku butegetsi muri Mali yaratumye Ubufaransa buvana abasirikare babwo muri ico gihugu. abo basirikare bari barungitswe muri Mali mu 2013 mu ntumbero yo gutuza umurwi w'abarwanyi bakorana n'umurwi w'iterabwoba Al-Qaeda hamwe n'umurwi wa Kiislamu. umutekano muri Mali watanguye gutosekara mu mwaka wa 2012 igihe abarwanyi b'abajihadiste bafata uraruko bw'ico gihugu. Ubufaransa bwahavuye bubatuza yamara mu 2015 uyo murwi wari yunganije uca utangura ibitero bitabanako mu gihugu hagati. kuva ico gihe uyo murwi uramaze gutandukira igihugu ca Niger na Burkina Faso. urubuga rwa Facebook rurashinjwa kunanirwa guhagarika icengezamatwara ry'intagondwa rishyirwa ku rubuga rwayo. nanone mugenzi wacu Frederic Nkundikije akomeza inkuru.
itohozwa rishasha ryerekana ko Facebook itashoboye kubona imbere y'igihe inzandiko zashikirijwe n'umurwi wa Kisilamu hamwe n'umurwi Al-Shabab zavuga kuri Afurika y'umuseruko. Muri iki gihe uyu mugabane wa Afurika uhanzwe n'ibitero by'inkozi z'ikibi kandi n'igihugu ca Kenya citeguriye amatora azohiganwamwo abanyapolitike bashaka kunganya amajwi atohozwa. Iryo tohozwa ryakozwe ryasanze Facebook yarakiriye inzandiko zigaragaza ko zishigikiye imirwi intagondwa ya leta ya Kisilamu na Al-Shabab muri Somalia, mu gihe izindi nzandiko zashikirijwe kuri urwo rubuga mu ndimi z'igiswahili, igisomaliya hamwe n'icarabu zashigikira ubwicanyi. Abakoze iryo tohozwa bavuga kandi ko batewe amakenga n'ukuntu muri izo nzandiko harimo izirega abategetsi b'igihugu ca Kenya hamwe n'abanyapolitike ko ari abansi b'abayisilamu. ayo yari amwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Frederic Nkundikije na Diane Nahazwe batugejejeho. Ni kuri radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa3.radio.voa.com. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. I Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa gatatu hiriwe imyigaragambyo y'abanyekongo yo kwamagana u Rwanda barushinja gufasha umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi muri Kongo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ari Darius Asanka yayikurikiranye. Igitondo cyo kuri wa gatatu cyari kidasanzwe mu mujyi wa Goma. Amaduka, amasoko, transport n'ibindi nta cyakozwe kubera imyigaragambyo yateguwe n'abahagarariye societe civile. Ni iyihe nego abigaragambye bari bafite? Ngaruye Muhoza, umudepite watoye Rucuru, yemeye kuvugana n'Ijwi ry'Amerika mu Kinyarwanda amaze kugera iwe. Twese twitabiriye iyo myigaragambyo kubera yari igamije ibintu bitatu. Cya mbere, kwamagana ibihugu bituranye cyane cyane Uganda, kuko abaturage ba Kivu cyane cyane abirucuru turarusha. None ubu Nord Kivu ni amatongo. None dore kandi hano mu kwezi kwa 11 mw'iyi 2021 kugeza ubu ngubu hari groupe yitwa M23 yabanyuri u Rwanda rwanyuriyemo dore n'Ubuganda kugira ngo rwongere ruhekura abanyekongo. Jomba ngo abaturage barahunze bari mu Buganda, abandi bari muri za Rucuru Busanza, mu makuba gakomeye ntibageraho barara, ntibagira ico kurya, ntibagira ico kunywa. Message ya kabiri ni no kubwira communauté internationale turi muri Nations Unies dukwiriye kubona avantage yo kuba muri iyo communauté internationale. Message ya gatatu ireba President de la République wacu Felix Tshisekedi yo kumubwira yuko abaturage bose bari inyuma ye, afata imigambi ikomeye yo kubahisha abaturage ba Kongo. Abaturage ba Kongo bakwiriye kugira icubahiro mu bindi bihugu. Abari mu mashiramwe y'abagore nabo bitabiriye iyi myigaragambyo bavuze ko barushe kongera imibare y'abapfakazi b'abasirikare ba Kongo, ubu nabo baje gushigikira ingabo zabo, gusa banazifitiye ubutumwa. Uyu ni Isabelle Pendeza uhagarariye umuryango wita ku iterambere ry'abagore Kafed. Turarusha, twemeye kuvugana n'abaturanyi bacu ariko ntago babyemeye. Ko babyanze babyihorere, twe turashyigikira abayobozi n'ingabo zacu kuko dufite ingabo imwe, igihugu kimwe, ntabwo tuzabibona kabiri. Nous n'avons qu'une seule armée et c'est vous. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la RDC. Nous devons tous défendre notre territoire. Niba mu ntangiriro iyi myigaragambyo yari ifite izi ntego zavuzwe haruguru, ari aho yageze igafata indi ntera. Bamwe mu bari bayitabiriye harimo n'abarwanira impinduka n'ishyirahamwe Lucha Filimbi n'abandi, bo bumvikanishije ko bamagana imfashanyo u Rwanda rukomeje guha inyeshyamba z'umutwe wa M23. Jimmy Nsali ni umwe muri bo. Ubu ingabo zimaze kumenya ko turi inyuma yazo. Inyeshyamba ziri Bunagana zagize ngo umubare ntago wuzuye, ariko turasaba ko Perezida wa Repubulika aduha intwaro. Niba abasirikare ba leta batuzuye cyangwa ari bakeya, turi hano, turi bubafashe kuko turi benshi. Aduha intwaro. Nubwo abo bumvikanisha ibirego bashinja igihugu cy'u Rwanda n'ingabo zacyo, Prince Mundenga ni umunyapolitike akaba ari n'ikimuga, nawe yari mu myigaragambyo. Kubwe intambara ntacyo yakemura, ahubwo arahamagara abaperezida ba Kongo n'u Rwanda gukemura iki kibazo mu mahoro nk'abanyafurika. Abayobozi b'ibi bihugu bagomba kuba maso kuko turi abaturanyi kandi tuzakomeza kuba abaturanyi. Niba abayobozi
batazi kuvugana bizadutera ibibazo kuko ari twe turi gupfa. No mu minsi iri imbere abana bacu bazarwana ku byo batazi. Iyi myigaragambyo yatangiriye ku biro by'intara ya Kivu ya ruguru yageze ahazwi nko kuri Petite Barriere na Grande Barriere ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda. Aha rumwe mu rubyiruko rwashakaga kwambuka mu buryo bwose ngo rujye kurwana mu Rwanda, ariko polisi irabatatanya. Kuva cyamunsi imyigaragambyo yacogoye, akazi n'ibindi byose bikomeza uko bisanzwe mu mujyi wa Goma. Ali Asanka Darius, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Asanka Darius, urakoze kuri iyi nkuru. Nubwo iyi myigaragambyo yari yiswe y'amahoro, abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda batuye Goma bavugaho ko habayeho kwibasira ibikorwa by'abanyarwanda n'abandi bakoresha ikinyarwanda. Eric Sematungo ahagarariye mituwalite y'abanyamurenge muri uwo mujyi yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema amubwira uko byari byifashe. Umutekano hano kuri Goma ntabwo wari wifashe neza, kubera haba imyigaragambyo yatangiwe na sosiyete sivile ndetse ishyigikirwa na Medrazile, barabyandika kuko twari tuzi kuko ari imyigaragambyo ya Pacifique y'amahoro, ariko uko byaje kugenda siko byabaye. Baje kuhiga umuntu wese uvuga ikinyarwanda baramwambutsa hakurya kubw'amahirwe, kuko twari kuba birinze basigara mu mazu. Nta kibazo cyabaye kubanza twize kuko hari amakanisa 3 bagiye gukundura, ariko tugerageza guhamagara polisi iraintervena. Kugeza uno mwanya niko byari bikimeze. Hanyuma se kugeza ubu tuvugana, umwuka wifashe ute aho mu mujyi wa Goma? Umwuka ntabwo ari mwiza cyane mu baturage, kuko abaturage bafite urwango bangana, ariko kuko manifestation yarangiye abantu basubira mu mazu yabo, byari bikimeze neza. Ntituzi kuko ejo byenda bizakomeza. Amashusho twabonye ku mbuga nkoranyambaga nuko habayeho imyigaragambyo ikaze hafi y'umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Mwaba mwamenye uko byagenze hafi y'uwo mupaka? Yego, kuko mwabibonye ku mashusho, natwe twari mu mazu, ariko nyine hari abantu